Bibe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu harino yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Ni umwanya biba bigezweko biba biriko biragarukako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru tugiye kwibanda ku makuru ateye ubwoba ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Urudandazwa rw'ibirwanisho urundi rwitwazo rwo guhiga batavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye muri kino gihe aragisibije, ni mu gihe himirije amatora y'umwaka wa 2027, ariko amatora atariko aravugwa ko rumwe mu bihangange vya CNDD FDD. Bamwe bati Perezida Evariste Ndayishimiye ntakwiriye iyindi manda mu gihe niyo yahawe ataco yigeze ayikora musivye kumaramaza abarundi ndetse n'Uburundi muri rusangi ndetse n'abandi bategetsi, aho igihugu bamwe mu badede bakimuhaye kuri ubu ngubu akaba yaragihaye umutambukanyi wiwe. Muri kanyo kanya turaza kugaruka ku bintu byinshi biriko birabera mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, abariko baramurwanya bageze kure. Nawe nyine yatoye iyindi nzira yo kubaremeka ko bakorana n'abacuruza ibirwanisho mu Burundi canke bariko barinjiza ibirwanisho mu Burundi kugira ngo abone uko abikurako maze aje mu matora atabansi benshi afise. Hari amakuru tugize iminsi dutohoza ko ajanye n'ibirwanisho bigize igihe ngo vyinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi i Bujumbura. Kuri ubu ngubu ngo ivyo birwanisho leta ikaba itabizi. Hari urubanza kuri ubu ngubu rwahejeje gushingishwa, bivugwa yuko uru rubanza nyine rugiye kuregwamwo bamwe mu bategetsi bivugwa yuko baba bakorana n'iyi mirwi irwanya Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri kano kanya rero tukaba tugiye kubigarukako, ariko nanone twabandanije kubabwira amakuru y'ibijanye n'ibiriko birabera i Bujumbura ku bijanye n'umucanwa warigise amazu y'idandarizo. Kuri ubu ngubu abarundi bakaba bari mu marira ateye ubwoba, ariko nanone hari n'andi makuru twamenye ibiteye ubwoba biriko biratuma izi nzu canke izi nyubakwa ziturirwa. Abategetsi b'u Burundi bagahitamwo kwigumira mu gacerere. Turaza kubabwira amakuru mashasha twajeje kumenya kucoba caturiye aya mazu i Bujumbura, aho amasoko yacu ariko aravuga ibintu biteye ubwoba. Kuri ibi vyose ibi n'ibindi twakubwiye mfunyapfunyo turaza kugenda turabigarukako mu buryo bw'idonido. Niba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, fyondako kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene ngibi suba mu bambere bashikirwa navyo. Nibiki biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe himirije amatora? Burundi, urudandazwa rw'ibirwanisho urundi rwitwazo rwo guhiga batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ndayishimiye ni iyihe mikenyuro ariko arakoresha muri kino gihe ariko aritegurira amatora aziko abarundi benshi batamushigikiye? Bujumbura kuwa 18 Myandagaro umwaka wa 2026, Parike Nkuru y'Igihugu imenyesha ko yatanguje amatohoza n'ikurikiranwa ry'abantu bagirizwa kugira uruhara mu rudandazwa rutemewe rw'ibirwanisho bakoresheje impapuro z'ibinyoma. Abantu babiri, umwe afise ubwenegihugu bwa Afrika y'Epfo n'uwundi Murundi, baramaze gufatwa kandi haranafashwe ibirwanisho vyinshi, ariko igitigiri c'abakekwa amazina yabo hamwe n'ubwoko bw'ibirwanisho vyafashwe ntibirasigurwa. Ivyo bikaba bituma haba ibibazo ku bijanye n'ingene urubanza ruzobandanya. Mw'itangazo ryasohowe kuwa kabiri, Parike Nkuru y'Igihugu yamenyesheje ko hari umurwi ugizwe n'abanyamahanga hamwe n'abarundi wakoresheje impapuro z'amagendo kugira ngo ucishe ibirwanisho ku butaka bw'u Burundi. Abantu babiri baramaze gufatwa nk'uko amasoko yacu abivuga, nk'uko bimenyeshwa na parike. Ni Dutoit Wayne Patrick wo muri Afrika y'Epfo hamwe na Muco Edi Umurundi. Parike ivuga kandi ko hafashwe ibirwanisho vyinshi ariko ntiyatanze ayandi makuru ajanye n'ubwoko bwavyo, aho
vyavuye canke aho vyari bigenewe kuja. Parike ivuga ko amatohoza abandanya kugira ngo hamenyekane neza uko vyagenze, hanamenyekane uruhara rw'umuntu canke rw'ishirahamwe ryose ryoba ryaragize uruhara mu gutegura canke mu gukora ivyo vyaha. Abakekwaho boba ari bande? Itangazo rya parike risigura ariko ibibazo bitari bike ntibigaragare, ivyo bamwe n'abandi bariko baribaza, ntiryerekana igitigiri c'abantu bagize uwo mugwi uvugwa ko wagize uruhara muri iryo dandazwa ritemewe n'amategeko, ntiryerekana kandi igitigiri c'abarundi n'abanyamahanga bari muri uwo murwi. Nta makuru haramenyekana ku bijanye n'abandi bantu bashobora kuba bamaze gufatwa, kandi itangazo rivuga umurwi w'abantu aho kuvuga gusa abo bagabo babiri bamaze gufatwa. Kuba ata makuru ahagije bituma n'abakurikirana ibibera mu gihugu no hanze yaco bibaza ko bishobora kuba ari urubanza rwakoreshwa mu gufata abantu batari bake. Urwo rudandazwa rw'ibirwanisho ryoba ari irementanya. Hari abatinya cane cane ko ibirego bijanye no gutunga canke gucuruza ibirwanisho bishobora gukoreshwa mu gukurikirana abatavuga rumwe n'ubutegetsi, baba abari mu gihugu vy'ukuri canke abagirizwa gusa kubarwanya. Ivyo birashimangirwa nuko mu Burundi ibirego nk'ivyo bimaze gukoreshwa mu manza za parike zijanye n'umutekano, aho bakunze kuba baremeka ku mutegetsi umwe canke uriya ko atunze ibirwanisho canke ko abidandaza kugira ngo afatwe, maze imigambi y'ababa babiteguye ikagenda neza. Tubibutse ko bisa n'ivyabaye mu njyane za 2015. Aya makenga afitaniye isano n'ikibazo ca politike n'umutekano catanguye mu ntureka za 2015, inyuma yaho wahoze ari Perezida Pierre Nkurunziza afatiye ingingo yo gusubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku kiringo ca gatatu. Bikaba vyari vyavugishije abatari bake. Kuva ico gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake, abahoze mu gisirikare hamwe n'abapolisi barafashwe canke barapfungwa n'abategetsi. Bamwe bagizwa cane cane gutunga ibirwanisho mu buryo butemewe n'amategeko, kugiranira imigenderanire n'imirwi y'abitwaje ibirwanisho ikorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, canke kuba bamanko bakorera u Rwanda. No kuvuga ko nyine ngo baba ari bamaneko bakorera igihugu cibanyi c'u Rwanda gisanzwe kidacana uwaka n'igihugu c'u Burundi. Tubabwire yuko amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yagiriye ariyamiriza inshuro nyinshi uko gufata no gupfunga abantu, avuga ko ari ivyaha bikorwa mu buryo budakurikije amategeko canke bifise ntumbero za politike. Ico gihe caranzwe kandi no guhungira mu mahanga kw'ibinyamakuru bitari bike vyigenga, amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu nk'uko abasesanguzi babivuga. Kugandagura incabwenge mu vy'amakuru no mu bikorwa vya gisivile vyatumye bigorana kugenzura mu bwigenge ibirego bitari bike vyatanzwe n'abategetsi ku bantu berekanwa nk'abakekwa canke abansi b'igihugu. Hari imihora y'icuruzwa ry'ibirwanisho irimwo abategetsi. Hafi y'imanza zifitaniye isano na politike mu myaka iheze, haragiye haravugwa imihora y'urudandazwa rutemewe mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini. Muri ivyo harimwo urudandazwa rw'ibirwanisho, amabuye y'agaciro, abantu hamwe n'ibikorwa vyo gukora amafaranga bikekwa ko vyoba birimwo abanyamahanga. Mu bihe bimwe bimwe ibirego vyagiye birashirwa kandi
ku bategetsi b'abarundi hamwe n'abategetsi canke abarwanyi ba CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi. Ariko ivyo birego bikwiye gutandukanywa n'ibimaze kwemezwa n'ubutungane kandi mu bihe bitari bike biracahakanwa canke ugasanga nta na bimenyetso bikwiye vyerekanywe canke vyamenyeshejwe. Muri uru rubanza rushasha rwatangajwe na parike, ikibazo kizoba kumenya nimba amatohoza azoshobora kwerekana ko hariho urunani canke umuhoro uteguwe neza wo gucuruza ibirwanisho no kumenya abantu bose babigizemwo uruhare canke nimba ikurikiranwa rizogarukira kuri abo bantu babiri bamaze gufatwa. Kugeza ubu parike nkuru y'igihugu ivuga ko amatohoza abandanya ntiragaragaza uko uwo muhora ukekwa ungana, igitigiri n'ubwoko bw'ibirwanisho vyafashwe canke amazina y'abandi bantu bashobora kuba bariko bararonderwa. Ko amatohoza azokorwa mu buryo buboneka n'ibimenyetso bizotangwa kugira ngo hamenyekane ababazwa n'ivyo vyaha bizokwemezwa canke kuko uru rubanza ruje mu gihe ibirego vyo gucuruza ibirwanisho bimaze gukoreshwa mu manza zirimwo abantu bafatwa nk'abegereye abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke ababurwanya. Bamwe n'abandi batanguye kuvuga yuko ari imikenyero ikomeye cane Ndayishimiye yoba ariko arakoresha muri kino gihe, bivugwa yuko himirije amatora ariko n'abasendete benshi bakaba batamushigikiye. Kuri ubu ngubu hakaba hari abategetsi ngo babangamiye cane Ndayishimiye yoba ashaka kwikurako ibiriko birabera mu Burundi n'akananirabahinga, kuko ibi biragaragara ku biriko biraba umwanya ku mwanya. Kuri twababwiye ko tuza no kugaruka ku makuru abandanije kuvugwa ku bijanye na wa mucanwa warigise amazu Bujumbura, amatohoza yakozwe ndetse n'icaba cateye uyu mucanwa kuri ubu ngubu masoko yacu ahejeje kubona. Prosper Bazombanza yibaza ko Galeri Ndayinzamba yaturiwe n'ipasi y'amakara. Ico umuriro wavuyeko ntikiramenyekana mu vy'ukuri, ariko kwikeka ko umuriro wavuye kw'ipasi igorora impuzu ikoresha amakara kurya abantu bayegeranya ari benshi, sinshobora kwibaza ko ari impanuka yavuye ku bugizi bwa nabi, kuko umuriro wadutse mu gitondo ca kare k'isaha imwe nta muntu yari bwinjire indani. Ibi ni ivyahejeje gushikirizwa n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yishikiye ahejeje guhira Galeri Ndayinzamba na Reparisienne. Si ubwa mbere atanze inkomoko y'umucanwa ata n'amatohoza akozwe. Mu gitondo co kuwa ndwi z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2021 yatangaje ko prison nkuru ya Gitega yaturiwe n'insinga z'amatara zateje ku rusirikwi. Amatohoza ya RPA yamenyesheje ko ibohero ryaturiwe n'abakozi b'iperereza bari barongowe na Gerard Ndayisenga. Aya majambo atwibutsa kandi ivyanditswe n'umuvugizi w'igisoda mu kwa gatatu guheze, aho amabombe yariko aturika muri kambaze. Yavuze ko isanganya ryatewe na kurusirikwi mu bubiko bw'ibirwanisho. Bukeye kabiri Perezida Ndayishimiye aramubeshuza ko atamatara ari muri ubwo bubiko. Bose uko ari babiri nta n'umwe yatanze ico amatohoza yashitse ko kabaye akamizwe n'ingoma. Igihe isoko nkuru ya Bujumbura yasha muri 2013, umushikiranganji Edouard Nduwimana yavuze ko umuriro wavuye mu bugombe bw'Imana kugira ngo turonke isoko ya kijambere. Mu nyuma komisiyo ya Procureur General de la République Valentine Bagorikunda yavuze ko umuriro wavuye kuri bateri yaturitse mu kibanza kimwe mw'isoko, ariko ntiyerekanye uko yabimenye. Amakuru y'ibanga
yerekanye ko isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe n'abakozi b'iperereza bari barongowe na Majoro Jean Bosco Nsabimana batazira Marigose. Iyi nyishu zitangwa n'abategetsi atamatohoza akozwe zama zitera amakenga abanyagihugu kubiteza iyi miriro y'urutavana ko muri kino gihe hoho iyi miriro yisasiye Uburundi, kuko bamwe bavuga yuko ngo vyoba ari n'ibitambo bitangwa n'abategetsi b'u Burundi kugira ngo bagumane ubutegetsi. Hari n'amakuru avuga yuko boba bariko barwanya Ndayishimiye mu kumwankisha abanyagihugu muri kino gihe himirije amatora. Ndayishimiye nawe akaba ariko arakora indi mikenyuro ikomeye cane, harimwo gupfunga bamwe mu bategetsi ndetse no gukora impinduka zikomeye cane mu butegetsi bwiwe, bamwe bapfungwa bagirizwa yuko baba bari mu bafise urudandazwa rw'inkoho mu Burundi. Turaza kubigaruka ko ivy'amasoko yacu yajeje kuvuga kuri ibi bintu vyose, kandi turaza kugenda turabica irya nino. Ntimuze kuja kure, niba utarafyonda kuri sabone fyonda ko igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi zo mu wa mbere bashikirwa navyo. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.